nyakubahwa nyakubahwa cegera c'umukuru wa sentare yo kubahiriza ibwirizwa shingiro y'u Burundi, nyakubahwa urongoye inama nshingamateka y'u Burundi, nyakubahwa urongoye umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora, banyakubahwa bashinga amateka bagenzanje, banyakubahwa abakozi bo mu nama nshingamateka, banyakubahwa bamenyesha amakuru nayo mujejwe umutekano, batumire mwese ndaramukije amahoro y'Imana. Twisunze nkuko duje kubishikirizwa, twisunze itegeko inomero RCCB amajana 453, nagomba mbanze nsome amazina y'abanyakubahwa abashinga amateka batowe kugira ngo turabe ko bose bitavye. Uwo mpamagara aca arankundira haguruke kugira ngo tubone ko ari hari. Honorable yabatwe mu ntara ya Buhumuza, Honorable Nivyabandi Martin ni hari, Honorable Ngezimana Busesia, d'accord. Honorable Niyokindi Ernest arahari. Honorable Baranyanka Joseline, elle est là. Honorable Ndamavyariro Ruben, oui. Honorable Banyezako Boniface, oui. Honorable Ndarufatiye Remy, Honorable Ndunguka Deogracias, Honorable Kamere Ange Denise, Honorable Nibigira Ansile, Honorable Nimubona Shabani, Honorable Gahitira Redempteur, Honorable Ndihokubwayo Pacifique, oui. Honorable Kwizera Fulgence, Honorable Niyonkuru Nadia, Honorable Nitunga Pascal, Honorable Mbonimpa Georgine, oui. Yari circonscription do Buhumuza. Bujumbura, Honorable Naruvukanye Zeno, bien reçu. Honorable Niyitunga Alice, Honorable Suguru Olivier, Honorable Manirakiza Com, Honorable Nibigira Ezekiel, Honorable Ingabire Adeline,
Honorable Nizigama Sylvie. Oui. Honorable Munezero Doriane. Honorable Mbazumutima Renova. Honorable Saïdi Juma. Honorable Nahimana Vénérande. Honorable Moutwa Chrysologue. Honorable Ndahobakinira Salvatore. Honorable Niyobuhungiro Justin. Honorable Barampama Chantal. Honorable Bahati Jérôme. Honorable Iraharira Félicité. Honorable Nduwayezu Evelyne. Honorable Ndayihaya Julienne. Honorable Bikebako Gérard. Honorable Kwizera José. Honorable Bizimana Dieudonné. Honorable Nzambimana Floribert. Honorable Badugaritse Claude. Honorable Izomporera Jeanne. Honorable Niyonzima Chantal. Circonscription de Burunga. Honorable Chiza Ernest. Honorable Hakizimana Renova. Honorable Ninahazwe Espérance. Oui. Honorable Nkurunziza Fabrice. Honorable Nsengiyumva Ada. Yes. Honorable Iradukunda Dieudonné. Honorable Niyonsaba Célestin. Honorable Nibigira Révocate. Honorable Manirakiza Donatien. Honorable Misago Zaché. Honorable Nshimirimana Eric. Honorable Ndibesha Odette. Honorable Niyonsaba Donavine. Honorable Irambona Nestor. Honorable Buchumi Petroni. Honorable Ndizeye Charles. Honorable Nivzimana Françoise. Honorable Nchutina Magara Tantine. Honorable Nibitanga Ndutura. Circonscription de Butanyerera. Honorable Ndabirabe Giraz Daniel. Honorable Ndayizeye Emmanuel. Honorable Kankuyo Médiatrice. Honorable Muhirwa Jean-Marie. Honorable Chiza Jean. Honorable Nduwarugira Godefield. Honorable Niteretse Martin. Honorable Abayeho Gervais. Honorable Kitonze Sandrine.
Honorable Nduwimana Patricie, Honorable Mbarushimana Jean-Claude, Honorable Hamategeko Fabien, Honorable Hakizimana Marie-Odette, Honorable Musafiri Nestor, Honorable Ngendakumana Sylvestre, Honorable Ndaruzaniye Leonidas, Honorable Ndagijimana Vincent, Honorable Dusabe Francine, Honorable Uwimana Beline, Honorable Mutabazi Alain Tribert, Honorable Nduwimana Venant, Honorable Nyonsavye Dieudonné, Honorable Ndayishimiye Jeannette, Honorable Bigirimana Focas, Honorable Baranyikwa Epipode, Honorable Kamana Epipode, maintenant, circonscription de Gitega. Honorable Manirambona Venant, Honorable Nizigimana Devote, Honorable Kamenubusa Louis, Honorable Niyonkuru Innocent, Honorable Bukuru Béatrice, Honorable Ndizeye Oscar, Honorable Karera Denis, Honorable Kandava Hélène, Honorable Habonarugira Suavis, Honorable Nsavyimana Herman, Honorable Barajingwa Nicolas, Honorable Nizigimana Jacqueline, Honorable Nibira Jean-Marie, Honorable Ndadaye Denise, Bigirimana Montfort, Honorable Barutwanayo Joachim, Honorable Ninganza Amélie, Honorable Ndagijimana Pascaline, Honorable Kaneza Valence, Honorable Ndorimana Emmanuel, Honorable Habarugira Janine, Honorable Rucharagi Amédée, Honorable Manirakiza Médiatrice, voilà. Abashingamateka batowe uko ari 111 bose bitavye wafatiriwe n'ubumwe.